Alright. Ati alright. Ndagarutse. Asha ndari nkumbuye ko ngaruka. Ibintu bimeze uko, bipanze uko. Ego ndibaza umaze kubona video yaciye ngaha ya vlog. Uze kugenda kwiraba ndipfuriza sister Sebukuru nziza maze nawe agenda uyiraba hanyuma. Nawe nyene umwifurize Sebukuru nziza maze ugire like na thumbs up. Hanyuma ugaruke ku iyi video nawe nyene ugire like na thumbs up. Ati ntaratangura ngenda kuramutse ahwerereye hose mwiro mwake. Kazina manitwa Nijimbere Diodone karibu kwicano Diodone ND. Uri mushasha ntiwagire kugira like, subscribe, comment. Utari mushasha nawe ntiwagire kugira portage. Ati rungikira mugenzi wawe kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri. Ego ati ukuri aho kuri kubana n'ahandi nahanyene ngo ati maze gusohora iyi ntuzenya ordinateur i laptop ngo ati ibintu biba bishushe biba bikaze no mustugiye kuyaga gusa ku bintu bibiri bimaze kuba ndizero bamaze kumenya ndizero bamaze kubitaho ndizero bamaze kuvyumva kuyandi marezo sociaux aho ku bandi bantu nyene ngaha kuri YouTube. Ego ndakumenyesha yuko jewe ntamenyesha amakuru ahubwo mvuga ku makuru ngo ati n'ibintu bibiri bitandukanye kandi cyane rero munsi tugiye kuyaga ku umudepiti umuntu uzenya umuvuzi w'ikihugu cy'u Rwanda yapfuye. Ati hamwe n'ikintu kijanye na politique ngo ati burya twese turatinya politique turagomba gutahura politique ngo ati ni hehe twokura ukuri aho kuri atiri ku muntu yabibayemo yabiciyemo yabaye umupresident uko nuko atubwire ngo ati banga ry'amateka ryo kuba umuntu ngo ati ari muri politique ashaka kuba muri politique agomba kumenya politique uko nuko. Ego ngo ati ngo sikintu gitinyise ngo sikintu ngo kimeze uko waye n'ibintu mu bindi gusa ni kubera ngo ati ngene uvyitwayemwo inge turaza kumviriza audio yaciye ku mukubito. Ego ngo ati ntatinze shimira n'umuntu wese amaze kugira subscribe kubera vuba ndibaza twashobora gushica abantu 6,000 ngo ati n'ibintu bimeze neza n'ibintu binshimisha kandi bishobora gushimisha nawe kubera ibintu ni kubone bitera bije imbere ama video ahinduka ivyumviro bihinduka ngo ati twunguranirane ubwenge. Ego ngo ati wibuka yuko ukuri guca ngaha nta handi urungikira mugenza kugira nawe nyene ashobora kumenya ukuri aho kuri. Ego bwarimbe ngande ko ndatinda kuyi intro rero ntatize hinge dutangure ino video. Okay, amakuru mashasha aho ibintu bishasha biherutse kuba mu kwa kane itariki 4 ngo ati nihone amakuru yagiye arasamiriza ngaha akumantu uzenya ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga ngo ati yuko umudepute umuntu uzenya umuvugizi wa leta w'u Rwanda ariwe Allen Mukaralinda ko yapfuye ngo ati yishwe maze ngo na heart attack n'umutima. Ego ngo ati n'ibintu bibabaze cyane yarafise imyaka 55. Iyi nkuru ndiko ndasoma agenda isoma ngaha kuri ntuzenya kuri News Time. Moise Mbahati niwe yanditse telekizine 2025 yafiriye ngo aho bariko baramugirira bariko baramufasha bariko baramutreatinga bariko baragerageza kumuvura kuri Fiase Hospital King Fiase Hospital sinzi ko ndiko ndabivuga neza. Ego n'ibintu bibabaje cyane. Mugane hariho nakandi ka video ndigeze kumva aho simbizi wasema vumba yigeze kuvuga kuyu mugabo nyene kuyu muvugizi wa leta avuga ngo ati burya umugabo aravye nabi hazokwisanga muri mubambe. Umva rero ngo ati ibintu bizohinduka kuri we kandi aho yabivuga hari mu kwa kane itariki babe mu kwa gatatu itariki 20 ibintu bitaraba. Rero ni hamwe abantu kenshi na kenshi bakunda kwiyumvira ibibazo ngo ati burya leta y'u Rwanda irakaze uravye nabi uri kuravuga nabi utagira ku murongo urashobora urashobora gutakaza atari ubuzima bwawe ugatakaza n'ubuzima bw'uwundi muntu uzi ko nuko. Rero namabanga menshi y'u Rwanda abantu benshi batazi na jewe ntazi mugane bukebuke burya ngo ukuraho kuri kuzakwama kwaseruce n'ingene ibintu biri kubera muri ntuzenya Congo M23 uko nuko amakungu avuga ati ngo burya arafashwa
na ntuzenya n'u Rwanda kugira bagire bibe ubutare uko nuko rero nawe uri umuntu uze umuvugizi wa leta aho umushikiranganje umuministeri uri kuragwanira igihugu cyane mu mahanga wihenze ukavuga intumbero u Rwanda rutariko usanga keshi na keshi atari ibintu bigwa neza umuntu yoba arongoye izo nzego zo mu Rwanda ati ni ibintu bikaze ego hingenda kumvise kano ka video Semavumba yigeze gukora avuga ko umuntu nyene Allen umuvugizi wa leta mu kwa gatatu itariki 20 aho yanditse ngo ati uyu muvugizi wa leta w'u Rwanda arave nabi araje muri Mubambe kuva ryari u Rwanda haba abantu abahutu abatutsi n'abatwa kandi tuzi ko u Rwanda rugira kuri umunyarwanda inge twumve kano ka video cyangwa se byakoroha kuba abantu bari basanzwe bibaniye neza ariko mwamukwimukirayo muhuje amoko abahutu n'abatutsi muri Mutsembugiye Burundi musanze nabone barahari muri Mutsembugiye hakurya muri Kongo musanze nabo barahari uboneho hari nandi moko menshi Burundi n'u Rwanda byo no mwihariko n'ubwo kubuhaba nyine butatu abahutu abatutsi sinzi ko muri ko muravyumva wewe muratanguye kwemera yuko ubwoko mu Rwanda buriyo kandi ari umunyarwanda ukuri mtakosa amani kabisa ariko ni ugiye muri Kongo kwasanga haraba numva barenga ngoma amako 400 ariko ayabahutu n'arimo n'abatutsi arimo none mu moko 400 aba muri Kongo nta bwoko bwitwa abahutu nta bwoko bwitwa abatutsi buriyo mwache kusema uongo muri Kongo habaye abanyamurenge hari abanyintu hari abakongo hari n'abaki mu moko ari muri Kongo nta moko yitwa abatutsi cyangwa abahutu mbega nyene ko barukuri mwandike ngaho muri comments amoko yarahari byaba bitangaje ahubwo yuko niba abantu baje bafite imijinya bafite amahane bishingiye kuri ibyo by'amoko banatanabyimuka nta cyangwa babyimurira aho bagiye muri commentaire y'icyo navuze gishingiye ku mateka haravuze bati ese burya FDLR yaje yica abatutsi muri Kongo ivuga ko n'abari bene b'abanyarwanda burya ati aka video kaherera ngaho umuntu ntariko aravuga ngo ati burya ngo ati ngo yoba yarapfuye kumvo umuntu yoba yiyumvira ngo ati ngo leta y'u Rwanda yoba yaragize ukunuku oyaha inkuru ivuga yuko yafishijwe n'intuzenya umutima nyene waragize aramuteye ikibazo hanyuma aragira ritaba Imana ego ngo ati n'ivyumviro by'abantu mugani nawe ndakubaza mbega ukuri kuri hehe ibintu byaba byagenze gute ego mugani hingere tugende ku video nyamukuru ndagomba yuko twokumviriza ngomba umurundi wese bashobora kumviriza atahure kubera ngo ati uburundi bugiye kuba mu gihe c'amatora ngo igihe c'amatora usanga ari gihe kigoye mugani kigozwa ngo n'abantu nubone bitera ingorane burya nico gituma ibihe bigora ego ahandi ho turi ku ntumbero ibintu vyama bigenda neza tumenya aho turi ngo ibintu vyama bigenda neza tumenya iyo tuje ngo ati ibintu vyama bigenda neza ego iki ni kiyago cabaye kuri umukubito intuzenya icano aho haca ibiganiro bikomeye vyiza ndizera ubu murundi ushobora nawe kuba uvyumviriza aho usanga warayumvirije iyi video mugani ngomba yuko nawe wogira portage kugira ubundi muntu aje gushobora kumenya ukuri aho Sevestre ntibantunganya uwahoze ari umuperezida mbega wa gatandatu wo mu Burundi ego ngo nikiyago cabaye kuri umukubito aho Juste Gaye yahaye aho yagiye ikiganiro uwahoze ari umuperezida ntibantunganya hinge tumvirize rero ku bintu bijanye na politique ugwaruka ruri mu migambwe ya politike narijya twimirije amatora y'abashinga amategeko hagiye namavuga kwerekeye imigenzo n'ingendo zimwe zimwe rugwaruka muri kiya gihe nkaho wise basanje cya Sante Fete barakoreshwa nabi hari yembera ndaba rimwe na rimwe bakakubwira bati naka yari yagiye mu by'abasanje sheke waraba ukaraba aho yeje mu buzima ukahabura bamwe bamusuka muri ivyo ugasanga ntabamuretse bashike
ugasanga yononye ubuzima bwiwe. Aha rero urwaruka mwe muri ngaha mukirugwaruka kuyitondera. Politiki ni nziza, mugabo politiki ni nziza iyo bayikora bafite icubiro ciza kandi bakayikora mu nzira nziza. Ubu tujye kuja mu matora, nagira mu rugwaruka rw'u Burundi. Amatora ni iki? Amatora ni kiringo abaharanira ubutegetsi bagira bati tuje kubusaba benebwo. Umunyapolitiki akaba umusavyi, ubusabwa akaba umwenegihugu, abenegihugu. Iyo bagushimye rero niba bakugabiye ico gihugu cabo baba bakikuragije. Benshi mu bitoza mu Burundi, haba ku rwego mukuru w'igihugu, haba ku rwego rw'abashinga amateka, rw'abakenguza amateka, harabibagira iryo jambo. Iyo abanyagihugu bagutoye ntibaba bakugabiye igihugu, baba bakikuragije. Genda rero uri umukuru w'igihugu, uri umushinga amateka, uri umukenguza amateka, uri umuhanuzi muri komine, uri hehe umenye yuko aho hantu uri umwungere wabo banyagihugu. Ntumuntu uja kwamiza ibintu kuri abanyagihugu ngo ntarose ibisinkora ibi, kuko arabashika muri ivyo bibanza bagaca biyumvamo nyene, bagaca baza kurondera gusa inzira z'uko bovaho amatungo baryamyemo. Abanyagihugu batora ugasanga ntabashitse. Mwebwe rugwaruka nugufasha abavyeyi banyu, nugufasha n'abanyapolitike, mukaza mubabwira muti ico twipfuza ni iki mwodukorera, aho mukaza muraba yuko ico mwipfuza bagikora. Ikindi mukikingira, mubonye abanyapolitike bashaka kubatwara mu nzira mbi mukabahakanira mukanga. Mwase muzoba mukurikije ijambo ry'Imana, tumaze ibisi tubwije ijambo ry'Imana. Mwase muzoba mukurikije ukunda kino gihugu, muzoba mukurikije namwe no kwikunda mwebwe nyene, kuko iyo umuntu agiye kugutwara mu bitari ivyo usanga kenshi ari we guyeyo. Nakubwiye abajene bagiye muri ivyo, bamwe barapfuye nawe kibavuga, abantu usanga bameze nk'abasazi muri kino gihe, abantu usanga ataco bimariye na gatonya. Rondera rero politike igira icimarira igihugu, igicimarira mwebwe abajene. Yo ati burya uwumva ngo ni wene atahura, utahura nawe yama yatahuye, kubera umuntu arashobora kumva ikintu ntagitahura. Ego ngo ati ni wewe mujene, ariko arabwira cyane cyane ngo ati uba mu Burundi, kumenya ni gutahura, kugira kwiha agaciro, hanyuma ukakwirikiza ingene wewe ugomba ubuzima bwawe ngene bugenda. Ego ukurikiye abandi bantu ukaba nk'intuzenya, mbega bavuga iki, sheep si impene mugani intama. Ego burya ngo ati intama niyo nikurikira itamanije kuraba yiri kwiraja. Hari video ndigeze kuraba nani aho yari nyene yo muri India, aho umuntu yafashe intama, hari hurubeya hagati, hanyuma afata intama arazizungurusa cyari ko ziriruka, hanyuma arazifata nyene azishira ku karongo nyene ku kazingi, ziguma ziruka nyene zizunguruka nyamuriro ntizimenye. Ego ngo ati byari ibintu mugani vya entertainment. Ego ngo nta nakimwe ngira cabaye kwizo ntama. Ego mugani rero nge tugaruke ku bintu vya politike, ku bintu vya politike ngo ati ni ibintu bigoye gutahura, mugani ibintu bitahuritse, gusa ni hamwe usanga harimo amanyanga kubera abantu dufise imitima itandukanye. Hari umuntu ashaka kwitanga hanyuma agakorera abene gihugu nkuko ukorera umuryango, nkuko ukorera umugenzi, nkuko ukorera kubera ufise umutima uritanga. Mugani bweze ugasanga bwa bundi bintu sikone bimeze, urahindutse, aho wari umuntu n'ubundi yaragiye kurondera ivyo yironderera, ugasanga ibintu bigenze ukundi kuntu. Ego rero kugira urondere n'abandi bantu, aho kugira uhenda abandi bantu cyane cyane abene gihugu, ukoresha uburyo bwari bwo bwose kabemeza ibintu bitazokora, kabipfuriza ibintu batazoshobora kuronka, ugasanga ugezeyo nta nakimwe ushoboye kubakorera. Sinzi ngene bimeze mugani niko n'abantu turi, aho dusanga twisanze mu bintu tutashobora gutahura, n'ingene tubitahuza abandi, aho tutashobora kuronka, n'ingene dushobora kubitanga ku bandi. Ego ngo ati niyo ngorane abantu dufise, ngo si umurundi wenyene, oya n'abantu nikone twimereye.
ego rero kenshi na kenshi ikintu cyose uzotangura uzi yuko kigiye gufasha abandi bantu cyane cyane nk'abene gihugu abantu benshi menye yuko wowe wogishobora menye yuko wogikora n'ubwa mbere na mbere utari kuragihembwa atamahera baguha ari we witanze ego atari we witanze tanumwe arakora guhembwa gishobora ico kintu urashobora kwikora naho boguha amahera make aho meshi ngo vyose biri ngaha ku mutima ego ndizere yuko shoboye gutahura kano ka video ego karungikire mugenzi wawe kugira nawe nyarashobora kumenya ukuri aho kuri ngo nta handi nahanye nakase n'abanyitwa Nijibire Dieudonné tuzosubira kubona niyo twabonana peace.